mbere byose nashaka gushimira abategetsi n'abarongoye ibyerekeye imikino y'umupira w'amaguru baduhaye ubushobozi no kuduhamagara tute ngaha. Jewe nk'umuvyeyi w'umurundi navukiye ngaha, ni indoto y'umwana wose w'umurundi gukina igihugu, ni indoto y'umwana wose w'umurundi gukina igihugu. Nanje ntivyangire neza sinshaka gukina igihugu, mugabo umwana wanje nabutse azokinira igihugu camvyaye. Nico gituma nagize uko bishoboka kose ndagana abategetsi bo ngaha bajejwe ivyerekeye umupira w'amaguru, barambwira ati muzane tumwabe twese dusanze afise ubushobozi tuzokoresha nk'abandi bakinyi. Brandon akaba amaze kuva afise imyaka 4 ari kw'ishuri y'umupira w'amaguru, yatangwe muri Southampton ahejeje agenda ahantu hitwa Portsmouth bacamuha contrat ya scholarship y'imyaka 2 aho yize science ya sport. Arangije ubu nanje mbona ko opportunity nini cyane kugira tumuzane ngaha akenera igihugu cyanyu barutse, numva nishimye cyane, nkabona n'ingene mwatwakire ngaha biranejereje cyane. Nkabona nashaka kubwira n'abavyeyi bari hanze, Burundi ni twebwe nyene, uba ngaho toba ngaha wavuka i Burundi umurundi. Umuhungu wanje ntiyavuke ngaha muga jewe navuke ngaha. Abo jaba abategeka nguti nta ngora tumuzane ngaha. Abavyeyi bari bo hanze ndabasabye cyane bagira uko bashoboye kose, bafise umwana babona ko afise talent yo gukina umupira, muzane ngaha tuteze imbere igihugu, tseri iteka n'igihugu cyacu. Nk'ubu Brandon yaje kwira ngaha kw'ishuri wabo bose Burundi usanga ntibari abana buzi, mugabo kuraje ngaho ugasanga bariko barabivuga mu bagenzi biwe kw'ishure, ugasanga hose bariko bavuga Burundi. N'ikintu gishimishije cyane mu Burundi mu bisanzwe bama batumya ku bintu bidashimishije, mugabo tugize nk'icyo cya sport umwana wacu ari hanze akaza ngaha gukina igihugu cacu, abateye igihugu iteka igihugu n'abakibamwo. Ubu dufise amakomantere ari positive cyane yo hanze, si nk'ubwongereza nkaho tuba. Abagenzi banje bose kiretse na equipe nkorana nabo barambwiye ati muti mwagize ikintu cyiza cyane. Recently, like my season finished, but that I finished on that high, good season, scoring goals, getting assists, and yeah, that I was doing well, working hard, and now here in